Tubahaye mwiriwe bakunze b'ikiganiro umuntu muzima kandi namwe abashimye guteramana n'imbonesha kure Heritage kuri no mugoroba. Reka tubaramutse tubaha n'ikaze muri kano kanya kiganiro umuntu muzima. Dusanzwe tuzi ko mukunda muri benshi kandi tumaze kumenya ko kimaze kubungura ibitari bike. Dushimiye Imana rero kuri no mugoroba ko yongeye kuduha kano kanya ikaduha aka karyo kugira ngo twongere twigishanye. Ntitwobora kubishimira Imana ko twizera ko muri nabeshi muri ko murakurikirana uyu mwanya imbonesha kure ya Heritage. Rero kuri no mugoroba tugiye kwigira hamwe, tugiye kuganira nkuko dusanzwe tubimenyereye kuri ano masaha no kuri uyu munsi ko bari umwanya w'iki kiganiro. Ariko jewe tugiye kuganira nkumbure harababa ari ubwa mbere baravye kino kiganiro bakurikiranye imbonesha kure ya Heritage. Nitwa Nduwimana Jean Bosco, ni jewe tugiye kubana muri uno mwanya. Rero dushimye Imana ko igira neza kandi yama iduha ibyo twigishanya bitwungura ibidufasha. Mukaba muzi ko twigishanya keshi ku bijanye n'amagara, uburyo umuntu ashobora kwirinda ingwara zimwe zimwe, uburyo umuntu ashobora kwibungabungira amagara yiwe. Tukigishanya kandi ku bijanye n'iyobokamana, ingene umuntu ashobora kuba umukristo Imana yishimira n'abantu bashima. Akaba ari nayo mpamvu ikiganiro twashimye ko citwa umuntu muzima kugira ngo umuntu ashobore kuba muzima mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Kuko Imana igihe yare mu muntu kubasoma muri Bibiliya yabwiye Adamu na Eva imaze kubarema irababwira iti genda ndabashize mu itongo, ariko hari igiti yari yababujije kurya kwari kugira ngo bakomeze kugaragaza ko bayumvira. Hambavu yuko hari ibyo yari yababujije kurya ariko yarabahaye n'imfungurwa. Mu gitabo c'itanguriro igice caho ni ca mbere umurongo wa 29 yavuze ngo ibahaye utwatsi twose twamako tubuto, ibaha n'ibiti vyamako ivyamwa. Urumva ko itari yababwiye gusa ngo ntimukarye iki, ariko ari yaranababwiye ngo ibi muremerewe kubirya. Naho mpamvu rero twashimye kwigishanya kuri bimwe muri ivyo Imana yaremye bishobora kutugirira akamaro, bishobora kutwubaka, ibishobora gukomeza imibiri yacu, bishobora kutugarurira amagara mu gihe muri no minsi amagara y'abantu canke amagara yacu usanga agenda ahura n'impanuka zitandukanye. Kukaba nkako bitewe nuko abantu ko turya nuko tunwa nuko dukora nuko tubayeho, hari ibyo usanga byononekaye, ugasanga hari ibyo twakoze tutazi, hari ibyo twariye bidakenewe, hari ibyo tutariye byari bikenewe. Gutyo ugasanga umubiri w'umuntu wahuye n'ibibazo bitandukanye, mu nyuma ari naho hava ingwara nyinshi zitandukanye dusanzwe tubona muri kino gihe mwisi. Rero kuri no mugoroba tugiye kurabira hamwe akamaro k'ingaburo canke ka bimwe dukunda gukoresha mu mfungurwa bisanzwe biboneka mu ndya ariko twita ntanganguvu. Ntanganguvu ni umwe mu migwi igize imfungurwa dusanzwe dufungura, ariko mu byo bita ingaburo hari ibyo bita amoko y'imfungurwa, ariko hakaba n'ibyo bita imigwi y'ingaburo. Iyo migwi rero y'ingaburo ari navyo bita nutriments mu gifaransa, hari ibyo bita rero ndema mubiri mu kirundi canke proteine mu gifaransa, hari ibyo bita ngo ni glycide, hari ibyo bita lipide, hari n'ibyo bita amavitamine, hari n'ibyo bita ibyo bita amafibre, hari ugashirako ivyunyunyu abita amasel minéraux, eka mbere ugashirako n'amazi nayo aba mu ngaburo. Ariko rero kuri no mugoroba tugiye kuraba bimwe mu bitanga inguvu mu mubiri wacu. Ibyo bitanga inguvu tugiye kuraba aho bikomoka, uko bikoreshwa, uburyo bitanga izo nguvu mu mubiri wacu, nuko ugene umuntu ashobora kuba yabifunguye. Ibyo rero nivyo bita mu gifaransa kenshi bavyita ngo ni aliment énergétique. Rero niyo mpamvu tugiye kurabira hamwe muri ivyo ibidufasha, ibidukomeza, ibiduha izo nguvu kugira ngo dukore ibyo dusanzwe dukora. Navyo rero muri ya migwi indwi isanzwe igize ibyo bita ingaburo canke nutriments, tugiye kurabira hamwe umugwi bita lipide mu gifaransa. Rero ivyo nivyo turaba kuri no mugoroba tuganira kugira ngo twongere duhana ubumenyi, twongere dufashanye. Iyo bavuze rero ibyo bintu bita lipide canke bitanga inguvu mu mubiri y'umuntu canke bituma umuntu hari uko umubiri we ushobora gukora, baba bavuze iki? Bikomoka he? Bikomoka mu bintu bihe. Ubwa mbere iri jambo lipide mu gifaransa ariko risanzwe rifise uburyo mu kirundi rivugwa canke risanzwe rifise n'andi majambo rifashanya mu gifaransa.
keshi hari igihe nk'ibikomoka mu bikoko dukunda kuvyita ngo ni binure canke ivyo bita graisse, ariko hari n'ibikomoka mu bimera, ivyo bimera navyo keshi bavyita ngo ni ibinyamavuta, ivyo bita ama oléagineux. Rero tugiye kuraba ahanini iyo migwi ibiri ari yaba umugwi w'ibinure canke umugwi w'ibinyamavuta, kuko ari ivyo bikomokamwo ivyo bintu bita lipide mu gifaransa, canke bishobora gutanga inguvu mu mibiri yacu. Rero tutaraja kure, tutaravuga vyinshi, abantu bakwiye kubanza kumenya akamaro kavyo mu mibiri yacu mbere yuko bamenya ngo bikomoka ha, umuntu yobifata ku rugero rungana uku. Abantu bakwiye kubanza kumenya ngo akamaro k'ibinure mu mibiri yacu nakahe, canke akamaro k'amavuta mu mibiri yacu nakahe. Kuba dukurikiranye mu biganiro vyaheze canke kubagenda bakurikirana ibiganiro bitandukanye twigi dutanga, tugenda tuvuga akamaro k'imfungurwa, tukavuga aho zikomoka, tukavuga iyo zabuze mu mubiri ikiba gipfuye, tukavuga kandi niyo zarenze urugero mu mubiri ikiba cononekaye. Ibinure rero ni kimwe mu bintu bikenerwa cyane mu mubiri, ni kimwe mu bintu mu bikenerwa kugira habe ico bita nutrition mu mubiri. Ibinure birakenewe muri ico kintu bita nutrition, kugira ngo umuntu abafunguye neza. Ibinure n'amavuta birakenerwa, ariko ivyo binure n'amavuta byose bisa n'ubwo ari bimwe, nubwo bimwe bikomoka ku bikoko ibindi bigakomoka ku bimera. Rero mu mubiri wacu bijejwe icambere nuko ibinure canke amavuta mu mubiri wacu ari yatuma umubiri ukora ikintu bita combustion. Umubiri wacu usanzwe wubatswe mu buryo bw'igitangaza nkuko Bibiri bivuga, ubatswe n'uturemangingo fatizo bita cellule mu gifaransa, nitwo turemangingo twifatizo. Hakaba nivyo bita ama organe, hakaba kandi nivyo bita amatissu. Ivyo nivyo bica bigira ico bita organisme canke ivyo bita ama appareil, bya bindi bigira ugukorakorana kw'ingingo, ivyo bita organisme canke ivyo bita systeme, biba vyahereye kuri twa tuntu bita uturemangingo fatizo. Utwo rero nitwo turemye umuntu, nitwo duteraterana tukagira umubiri w'umuntu. Utwo rero nitwo tuberamo ikintu bita combustion. Ico kintu bita combustion muri mu mvugo y'ivyo bita chimie haba ico bita metabolisation. No kuvuga ngo ivyo bintu biraba mu mubiri, amavuta yabonetse, twari imfungwa ziri mu ayo mavuta canke twari izo mfungwa ziri mu ibinure twazifunguye zikaja mu mubiri, ikintu gikorwa n'igiki nico bita combustion. No kuvuga ngo vya binure vyagiye mu mubiri, bigiye mu mubiri kugira ngo umubiri wacu ronke inguvu, birashuha, bimaze gushuha bikamera nk'ibiyonga, bikamera nk'ibiturirwa, noneho twaturemangingo tukavyakira, tukakira ivyo bintu vyavuye muri vya binure, tukaheza tukabona gukomera, kuko niho inguvu zifatira, niho inguvu zivukira muri ivyo bintu bita combustion. Kugira ngo tuvyumve neza, reka dutanga akarorero ku bantu basanzwe banyonga amamodokari n'amapikipiki, ibintu bikoresha ivyo bita essence canke amazutu. Ariko kugira ngo amazutu na essence akore mu modokari, buri gihe yamakenera akantu bita buji, hagakenera n'ikintu n'amazi. Iyo modokari kugira ngo imodokari haguruke muri yo igitoro, amazi nako kantu bita buji gatanga umuco, gatanga nico bita ingu energy kugira ngo vyake kaba gakenewe. Rero ivyo byose bigiye hamwe haca havuka ico bita combustion, hagaca haba ico bita dégagement de gaz carbonique. Bya bindi umwotsi imodokari sohora canke amapikipiki, biboneka ruko habaye ugo rukorakorane rwabereye mu moteri hagati y'igitoro n'amazi n'amavuta n'utwo tuntu nako kantu bita buji. Rero mu mubiri w'umuntu ibinure, amavuta birakenerwa, ariko kugira ngo ico kintu bita combustion mu mubiri kibeyo niho hacakenera bya bindi twita ama vitamine, hagakenera n'ivyo bita ivyunyunyu canke amasere minero. Rero ivyo binure nayo mavuta nico bijejwe. Icambere nuko bituma bya bindi twariye biza kushobora gusyebwa neza, bimaze gusyebwa bikaza hakaza kuba ico kintu bita combustion, no kuvuga bigashongeshwa mu mubiri hakoreshejwe ubushuhe bw'umubiri. Umubiri wacu ugira ubushuhe, ariko ubwo bushuhe buboneka ari uko ayo mavuta canke ivyo binure vyabonetse. Ivyo rero bimaze kuboneka, haraheza hakaba ico kintu bita metabolisation. Iyo metabolisation ibaye canke uko kuntu biba vyamaze gushongeshwa bigashongesherezwa mu ngingo zitandukanye z'umubiri, niho twaturema ngingo fatizo duheza tukakira ivyo vyashongeshejwe, hama tukabona kwiyubaka mu buryo
Imana yaturemye kuko dufise ubushobozi bwo kwiyubaka. Nitwo tujejwe croissance bya bindi byo gukura, nitwo tujejwe kunagura ingingo byo bita restauration, nitwo tujejwe nitwo dusanzwe turindwa kugira ngo ntitugwara ingwara, kuko iyo twagwaye ingwara nitwo tuba twamaze kononekara. Haje ingwara ifatira kuri utwo turema ngingo fatizo byo bita sterile, kubiga nko mu biga mu vyigwa by'ubuganga byo bita ivyigwa byo bita cytology, kubize ibyo utwo turema ngingo nibo baba bavyumva cyane gusumba twebwe canke gusumbya abandi bantu bataba babizi neza. Ariko utwo turema ngingo rero nitwo tuba twakira ivyo bintu byahuye byagize ico kintu bita combustion, bya bintu byashushe byayonze, noneho umuntu akumva rongeye kugarura inguvu, umuntu akongera akumva yongeye gukomera mu mubiri wiwe. Ico ni cyambere naco kintu nyamukuru ibinure n'amavuta bisanzwe bidukorera mu mubiri wacu. Nta kindi kintu bikora ibinure n'amavuta kuko bikora akazi kamwe kandi biremwe kumwe, uretse ko gusaba ibinure tubyita ibinure kuko byakomotse ku bikoko, amavuta tukayita amavuta canke kenshi amavuta kuko yakomotse ku bimera. Ariko kandi kubabizi barazi ko n'ibinure by'ibikoko bimwe bimwe bishobora kuvamo nk'amavuta, na cane cane nk'amavuta y'inka murazi ko aba yakomotse ahanini ku kintu kimeze nk'ikinure ariko kiba mu mata iyo yamaze gutererwa. Ico ni cambere nico gihogwa nyamukuru cibinure n'amavuta mu mubiri wacu. Ikigira kabiri gisanzwe gikorwa n'ivyo binure n'amavuta nuko kugira ngo vitamine A na vitamine D zikoreshwe no mubiri wacu haba hakenewe ivyo binure. Vitamine A isanzwe ari imwe mu mavitamine ajejwe igikuriro ku bana bakiri bato. Isanzwe ari imwe ijejwe no kurinda umubiri wacu kugwara amakanseri. Niyo bita vitamine anticancereuse kuko ifatanije na vitamine C na vitamine E zirinda umubiri kugwara ayo makanseri atandukanye. Ariko kandi kugira ngo iyo vitamine ikore neza isanzwe iboneka mu bikoko ari vitamine, ariko ikaboneka kandi mu bimera arico bita beta carotene. Iyo beta carotene isanzwe iboneka mu bimera. Kugira ngo ishobore gucika vitamine neza mu mubiri wacu biradusaba ko tuba twariye imfungurwa zirimo amavuta, biradusaba ko tuba twakoresheje imfungurwa zirimo amavuta. Iyindi vitamine twavuze ni vitamine D. Vitamine D nayo ni vitamine dusanzwe tuzi ko ifasha umubiri wacu, ariko igafasha umubiri wacu ifashanije n'icyunyunyu ca calcium na phosphore kugira ngo byubake amagufa y'umubiri. Kugira ngo amagufa yacu akomere akure amererwe neza arakenera vitamine D, tugakenera n'icyunyunyu ca calcium na phosphore. Kubadukurikiranye ibyo twaramaze kubivugako. Igafasha kandi mu mara kugira ngo mu mara matoya habe ico bita absorption. Nukuvuga bya bindi twariye kugira ngo binunuzwe n'amara, amara abinunuze neza abone kubirungika mu gitigu biciye mu mutsi bita veine porte bikaja mu gitigu. Kugira ngo amara ashobore kubinunuza rero ivyo bintu twariye harakenegwa ya vitamine D ikicara muri ayo mara. Iyo rero nayo kugira ngo tuyironke neza biradusaba ko tuba twariye imfungurwa zirimwe amavuta canke ibinure. Kugira ngo rero tuyironke kuko isanzwe ibikwa mu mubiri ikava mu mubiri iyo twarosaka, iyo abantu bagiye nko kukazuba isanzwe iboneka mu mubiri wacu mu kinure nk'ikinure ico bita ergosterol. Ico kinure bita ergosterol kiba mu rukoba rwacu, nico giheza kigashonga cagihe twagiye kukazuba kigatanga iyo vitamine D. Urumva ko bya binure canke ya mavuta kubifungura birakenewe kugira ngo turonke iyo vitamine A niyo vitamine D zishobore gukora neza cyane. Noneho vitamine D isanzwe ikomoka kuri ivyo bintu by'amavuta akenshi canke ivyo bintu by'ibinure. Rero nivyo bikorwa nyamukuru bibiri hakuru bisanzwe bikorwa nivyo bintu bita amavuta nivyo bintu bita ibinure. Ariko ahanini igikorwa nyamukuru nico kintu cyo gutanga inguvu mu mubiri habanje kuba ico bita combustion, nino cyo twita mu kirundi gushongesha ibiba byafunguwe bivuye mu moko atandukanye y'imfungurwa. Rero ayo mavuta canke ivyo binure asanzwe aboneka canke bisanzwe biboneka n'ivyo binure mu ndya zitandukanye, zaba izikomoka ku bikoko zaba n'izikomoka ku bimera. Ariko ahanini turavuga izikomoka ku bimera kuko izikomoka ku bikoko zo zisanzwe hari uko abantu bakwiye kuzimenya, na cane cane nk'ibinure. Ibinure bikomoka ku bikoko kubasoma muri Bibiliya muze musome mu gitabo c'Abalewi igice ca 3 usomye umurongo wa 10 kuva ku wa 12 kumanuka gushika ku murongo wa 17
hatubwira ingene abisirayeli Imana yari yarababujije gufungura inyama zimwe zimwe. Hari inyama y'amafyigo, hari inyama y'igitigu, izo nyama ntizafungurwa. Ariko kandi bari barabujijwe gufungura n'ibinure. Kubera iki? Nuko ari ibintu bituma umubiri wacu, ibinure bikomoka ku bikoko bituma umubiri wacu utoroherwa, na cyane kubera ko bisanzwe biremereye cyane. Ijo bita bazita graisse polysaturée, izo bita graisse polysaturée zisanzwe zikomoka ku bikoko, ziba ziremereye cyane. No kuvuga ubushobozi bwavyo ntabwo umubiri wacu ushobora kuvyihanganira ku buryo tubifunguye umubiri wacu gubwa neza. Nayo mpamvu ikinure gikomoka ku bikoko kiba kigizwe n'imigwi ibiri. Kiba kigizwe n'ivyo bita cholesterol LDL, iyo bita low density lipoprotein, niyo bita cholesterol HDL, ariyo bita high density lipoprotein. Izo cholesterol zibiri zose zirabonekayo muri ico kinure cinka. Ariko iyo bita protein cholesterol LDL ari nayo mbi, ari nayo yonona umubiri, iyo iboneka ari nyinshi mu bikoko yamara kugera mu mubiri wacu hagaca haboneka ikinure cinshi mu maraso, mu nyuma niho hakomoka kuziba kw'imitsi imwe itwara amaraso, kuziba kw'imitsi imwe yumva, kugira umuvyibuho w'ikirenga byo bita obesite, kugira ingwara zitandukanye z'umutima kubera ko iyo mitsi iba yamaze kononekara. Rero niyo mpamvu ibinure Imana yari yarabujije abisirayeli kubirya, kuko harizi ko igihe cyose tubiriye biba byinshi mu mubiri, mu maraso yacu. Umuntu ni ngombwa amaze kugwara obesite ategezwa guca gwara ingwara zo mu ngingo, za ngwara zifata amakonyero y'ingingo, byo bita maladie articulaire canke izo bita arthrose mu gifaransa mu mvugo y'ikiganga. Izo ngwara ni ngombwa zikurikire igihe wamaze kugira ibyo binure byinshi. Abantu rero bakumva bafise za ngwara bita za rhumatisme n'izindi zifata mu ngingo ahatandukanye. Izo ziba zatewe nuko ikinure cyakomotse ku bikoko cabaye cinshi. Ico naco kiboneka mu mata, mu nyama, mu magi, ibyo bintu byose byo bita beurre, ibyo bintu byose birimwo ubwo bwoko nivyo bikomoka mu ico kinure cyo mu bikoko, gihagaheza kigatuma kiba cinshi mu maraso, umuntu gacusanga yagize ibyo bibazo. Rero cabaye cinshi umuntu ashobora kugira izo ngwara tumaze kuvuga, hazaba ingwara zo kuziba imitsi nk'iyo bita arteriosclerose, canke ingwara yo kugabanuka kubwaguke bw'imitsi byo bita atherosclerose, canke izindi ngwara z'umutima izo bita infarctus du myocarde, izo n'izindi zisanzwe zifata umutima, canke ingwara z'amagufa mu nyuma umuntu akagira izo bita ku bagabo canke ku bakenyezi, ku bantu b'ibitsina gore canke igitsina gabo, izo bita osteoporose canke izo bita osteomalasi. Izo zose ziba zakomotse kubera ko ibinure byabaye byinshi mu mubiri wacu. Rero ivyo binure bikomoka ku bikoko, byoba byiza umuntu adafunga ivyo bikomoka ku bikoko kugira ngo ivyo binure avyirinde, izo ngwara nazo abone ko zirinda. Ariko ibikomoka ku bimera, ibikomoka ku bimera bigizwe na ca kinure bita HDL, cholesterol HDL, nayo niyo nziza cyane, niyo umubiri wacu usanzwe ukenera kugira ngo koroherwe mu mubiri wacu, kugira ngo umubiri wacu ntugire ikibazo. Iyo cholesterol rero HDL isanzwe iboneka mu bimera, yo ni nziza cyane, niyo ituma ya combustion mu mubiri wacu imera neza, niyo ituma umuntu atagira umuvyibuho w'ikirenga. Iyo umuntu afungura ibimera dohava tuvuga bibonekamwo mwico mwayo mavuta canke ico kijo twokwita n'ikinure mu kirundi gikomoka ku bimera. Mbere yuko tubivuga abantu nukumenya ko yaba combustion canke byaba kwa gukoreshwa neza kwa vitamine A na vitamine D, iyo dufungura ibimera ibikomoka ku bimera bisanzwe bikomokamwo ivyo ayo mavuta canke ivyo binure, navyo tuba turonse ibidufasha kugira bya bintu bya bikorwa bibiri twumvise bikorwa n'ivyo binure canke ayo mavuta. Rero ivyo bikomoka ku bimera nivyo byiza. Ubwa mbere iyo umuntu afungura ibimera ntashobora kugira umuvyibuho w'ikirenga. Iyo umuntu afungura ibintu bikomoka ku bimera gusa ntashobora kugira umuvyibuho w'ikirenga. Kigira kabiri, izi ngwara bita ingwara za kino gihe zo bita maladie de la civilisation, izikunze gufata abantu kubera ko abantu turi mu iterambere nkumbure muri kino kinjana turimwo canke kino kimpumbi turimwo tugezemwo. Hari izo bita maladie de la civilisation, ni za kansere, ni ingwara z'imitima, ni ingwara, izi ngwara mubona zaduka zikomeye cyane. Izo ngwara ntizikunda gufata umuntu kubera ko ubundi bimera no muti. Iyo dufungura ibimera no muti, kubera ko abaganga benshi bagenda batubwira ko ibimera dufungura ari byo bihindukira bikatubera umuti. Kukaba nkako n'imiti dusanzwe dukoresha iyo muri pharmacy nyinshi hingurwa
mu bimera dusanzwe dukoresha bya byo tunywa nk'ibyayi bya byo tunywa nk'umuti iyo abantu bawusekuye canke ibyo dufungura. Niyo mpamvu umuganga umwe w'umugiriki yigeze kubaho mu kinjana ca gatanu imbere yuko Yesu avuga yitwa Hippocrate ari we yavuze ngo indya zawe zize zikubera umuti ngo kandi n'umuti wawe kenshi iyo urwaye ukubera indya ziba arizo zihinduka zikaba umuti. Rero urumva ko ari byiza ko tubimenya. Rero ivyo bintu bikomoka ku bimera nivyo byiza cyane. Ntushobora kugwara za ngwara zo kuziba imitsi yumva canke imitsi ishoza itwara amaraso yaba iyajana mu mubiri canke iyagarura. Ntushobora kugira ibibazo bya za ngwara z'amagufa. Ingwara y'umuvyibuho w'ikirenga ntushobora kuyigira kuko umuvyibuho w'ikirenga iyo baye mwinshi mu nyuma ututegezwa kuzogwara diabete. Kubera ko ibinure nk'ibikomoka ku bikoko iyo byabaye byinshi mu mubiri, igitigu gisanzwe arico gihingura ibintu byinshi n'amasukari kiraheza kigafata bya binure kikabihingura mu isukari. Kimaze kubihingura mu isukari kibirungika mu mubiri. Kibirungitse mu mubiri, akanyama ko mu mubiri gasanzwe gahingura insuline iyo kayihinguye ako kanyama kayihinguye bita ako kanyama bita pancreas cyangwa urwagasha iyo kayihinguye kakayirungika mu mubiri igahura na ya sukari yahinguwe mu binure ihinguwe n'igitigu ico usanga ari nyinshi. Iyo umuntu rero anywa n'iyindi ugasanga isukari yabaye nyinshi mu mubiri, mu nyuma umuntu ugasanga kubwo kurya inyama canke nyinshi canke kunywa amata menshi canke kubwo gufungura amagi menshi ugasanga yagwaye ingwara y'igisukari. Ni ngombwa rero iyo umuntu agwaye kesho ingwara yo mu byoho ikirenga mu nyuma ategerezwa gusanga yagwaye ingwara y'igisukari. Noneho mu nyuma ingwara y'igisukari ugasanga hazemo n'izindi ngwara nk'izumutima, izamahaha, izamafyigo, ugasanga noneho umuntu yabaye nyina w'ingwara canke yabaye kimuga bitewe nuko gusa akunda gufungura ivyo bintu birimwo ibinure bikomoka ku bikoko. Ni naho mpamvu ari byiza gukunda gufungura ibikomoka ku bimera gusa kuko ivyo bikomoka ku bimera nivyo vyiza bigirira neza umubiri. Rero ivyo bikomoka ku bimera biboneka mu bihe nize mfungurwa zimera zisanzwe zikomoka ko ivyo binure canke ayo mavuta. Ubwa mbere kuba bizi neza kuba bikurikirana umugwi w'imfungurwa bita ama oléagineux kenshi n'amavuta aho turavuga imigwi itandukanye. Turavuga nk'ivoka. Kubazi avoka ni numugumwe mu mfungurwa ziboneka mu vyamwa ariko usanzwe udafise izo bita propriété canke ibintu bigize ivyamwa uko tubizi nk'ivyamwa bitanga ama vitamine C za vitamine cyane vitamine C nk'imicungwa, amapapa, amananasi, imyembe n'ibindi. Ntabwo arico kimwe n'amavoka. Avoka isanzwe ari camwa ariko kibonekamwo vitamine E na vitamine zo mu bwoko bwa B kubera ko igizwe ahanini n'ikinure, igizwe n'amavuta. Amavuta nico kimwe n'ikinure. Tubivuze nuko turiko turavuga gusa ibimera. Ivoka abahinga batubwira ko umuntu afungura avoka ku munsi ashobora kuronka avoka canke agayifungura n'imiburiburi 3 mu ndwi adashobora kugira ikibazo cyo kubura ibinure mu mubiri wiwe, adashobora kugira ikibazo cyo kubura amavuta mu mubiri wiwe. Inganya agaciro no gufungura inyama. Ibigize inyama ku binure na ndema mubiri nico kimwe nibigize avoka kubera ko hari umwanditsi umwe yanditse igitabo aravuga ngo nimba ushaka gukomera ngo ntukarye inka ngo ahubwo urarya ivy'inka zariye. Burya ngo iyo umuntu ashaka kugira amagara meza ntarya ibikoko ahubwo arya iby'ibikoko birisha. Rero murazi ko ibikoko bisanzwe birya amavoka, bisanzwe birya amababi y'amavoka, imbere n'amavoka mabisi murazi ko ibikoko biyafungura canke ibishwa byayo. Rero no kuvuga ngo bya bintu inka zariye zikaronka zo ndema mubiri nivyo binure mu nyama zavyo, twebwe iyo tubifunguye tuba tubironse ku buryo bwiza bitarimwo n'ingwara. Rero urumva nko gufungura avoka ni vyiza. Ikigira kabiri ni vyema canke ibiyoba canke ikaranga bivana n'ururimi abantu bakoresha. Navyo ni vyiza kuko birimo vitamine E nziza. Ariko kandi bikabamwo n'ikinure ciza. Iyo dushaka ikinure dushaka ko umubiri wacu uyagayaga, dushaka ko umubiri wacu usa neza kuko vitamine n'amasere mineral n'ikinure nivyo bintu bitera umubiri wacu gusa neza. Kugira ngo duse neza umubiri wacu yagayage biradusaba kuza turafungura ivyo bintu bikomoka ku bimera. Ivyema navyo birimwo ibinure, ivyema navyo birimwo ayo mavuta meza cyane. Bisanzwe bihingurwamwo amavuta meza abantu basanzwe bakoresha bagafungura basanzwe bayakunda. Rero ivyo vyema navyo bifungurwa gute kugira ngo tubifungure neza? Ahanini
ibi vyema nivyo bita biri mu mugwi w'ivyo bita ivyamwa, izo bita fruits souterrains, no kuvuga ivyamwa vyamira mu kuzimu. Ariko kandi ukaba mu mugwi w'ivyo bishobora gutanga ama proteine ndema mubiri. Ariko kandi ukaba no mu mugwi w'ivyo bita ama oleagine, kuvuga ibintu bitanga amavuta. Ivyema rero kugira ngo biduhaye amavuta ni byiza kubifungura muri buno buryo bwiza. Bifungurwa ahanini mu mfungurwa zo mu gitondo kandi bigafungurwa vyumye bidakaranzwe bitashizwemo umunyu. Kuko iyo bishizwemo umunyu bishobora ku bantu nk'abantu baba bafise ikibazo c'ingwara z'amahanka, asthme, za bronchite, amatimasforme n'izindi, bishobora gutuma umuntu ashobora kugira ivyo bibazo. Umuntu agacaja muri crise ya asthme canke crise ya bronchite bitewe nuko yafunguye ivyema bikaranze bikamanywe n'umunyu. Rero ivyema bifungurwa muga byiza atamunyu urimo ariko vyumye, kandi bigafungurwa mu mfungurwa zo mu gitondo, no kuvuga bikarenzwa ku mfungurwa. Ugafata urushi rw'ivyema mu gitondo hagiyeje gufungura. Kubifungura ku mugoroba mu mfungurwa zo mu kumugoroba ntabwo ari byiza kubera ko ayo mavuta yabyo ashobora gutuma ugira ibyo bita flatulence, ukagira ibintu bigeze nka gaze mu mara, bigatuma amara yawe ashobora kononekara. Hari n'abashobora kugira ama constipation canka bakagira ibyo bita indigestion, indya ntizinoge neza bitewe no kwafunguye ivyema mu ndya zo kumugoroba. Na cyane cyane nk'abantu babifungura mu mfungurwa z'imboga nk'amasombe, si byiza no kubishira kenshi mu isombe, ahubwo mu isombe kenshi ni byiza gushiramwo isoya, ico twaramaze no kukivuga. Rero izo nazo ivyo navyo ivyema biratanga ikinure. Ibindi ni imbuto canke intete z'inzuzi, intete z'ibihoke, sesame, eka mbere n'isoya nazo nyene zirabamwo amavuta meza, zirakabamwo n'ikinure. Ivyo byose bifungura ubunganya agaciro n'unywa amata y'inka, n'unywa amata n'urya amagi canke ubufungura inyama. Rero ni byiza gukoresha ivyo bimera kuko za ngwara tuba turiko turazirinda. Duhora tunabibarangira kenshi yo tubabwira ibishobora kubafasha kwirinda ingwara zimwe zimwe no kwivura ingwara zimwe zimwe. Rero nivyo muri make bigize imfungurwa zitanga inguvu, zitanga ziha umubiri wacu kugira inguvu, izo bita amalipide mu mubiri wacu. Reka rero Imana ibashoboze kuzifungura. Ahanini mufungura ibimera ivyo bikomoka ku bikoko, mushake mu vyirinde kuko uretse kubazanira ingwara kenshi ikico byinjiza mu mubiri kingana n'igikomoka kubiva muri ivyo Imana yaremye. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo Bibiliya tubwira ngo Imana yari yahaye abantu gufungura indya zigizwe ahanini n'ibikomoka ku bimera, harimo mu ivyamwa na cyane cyane nk'ivyamwa bita elayo, navyo bikomokamwe amavuta hariya muri za Aziya. Ariko natwe ayo mavuka, ayo masezama araboneka, ayo mbere ahanini n'ibikomoka nko ku bigazi, abantu bakunda guhekenya nk'ibigazi navyo nyene bivamwo amavuta meza. Mbere niyo dukoresha amamesa nayo nyene ni meza. Mbere n'amakoto, amakoto nyene ayakorwa mu mbuto z'amakoto nazo nyene nayo nyene arafasha umubiri wacu. Mureke rero kuri no mugoroba tugarukirize ngaha kugira ngo ibi tubarangiye nimwashobora kubikoresha mukabifungura neza, bizoshobora kubarosa ivyo binure vyiza, umubiri wanyu se neza, ntimugire umuvyibuho w'ikirenga, mbere ntimunakehanigwe, usange n'urugero rwanyu rw'ibiro atari rwinshi, gutyo usange na za ngwara zotewe no kugira umuvyibuho w'ikirenga zitabonetse, canke za ngwara zotewe no kugira ikinure cinshi mu maraso zitabonetse. Mureke rero kuri no mugoroba Imana ibaronse kandi bibafashe mu izina rya Yesu.